Hello guys, nari nababwiye ngo tugomba turabe ngo mbega iyo tuvuze intelligence artificielle ni bwa buryo dushobora kwitiza cyangwa gukoresha cyane cyane muri création z'ama projet atandukanye muri internet muri ibi binjana tugezemo. Niyo mpamvu ndagutumira ngo urondera ubumenyi, iga intelligence artificielle, iga internet ukuntu ikora kuko isi turimwo iriko iriruka. Reka turabe ngo intelligence artificielle yibanze, novuga ngo yibanze ya mbere yobikora gute, mbega tuyikoresha gute? Kuko sanze ndayifise ngaha muri telefone, reka tuje muri telefone recherche, tuje cane cane duhere ku yitwa ChatGPT. Ni ukuvuga ngo ni interface yo kuganira canke kuvugana ishobora kugukorera ibintu bitangaje nawe udashobora kwiyumvira. Ngiyi twayibonye, ngiye reka ndayugurure turabe ngo mbega ikora gute. Okay, murabonye ngo yanditse aha bwa mbere, murabona ikibazo yambajije, yanditse ngo ask anything, ngo baza ikibazo. Ni ukuvuga ngo iciza ca ChatGPT irumva ikirundi canke novuga ikinyarwanda. Murazi ko ikindi kimeze nk'icegeranye n'ikinyarwanda, iyo ucanditse irumva ivyo wanditse, irumva ivyo wanditse. Reka twibaze nk'akarorero ngo reka twandike akarorero biri gute. Guys, ni nk'umuntu usanga muri komite nkuru, n'ibintu usanga binateye n'igomwe, irakwishura neza ukamenga n'umuntu mwariko muragira murisha. Ni ukuvuga uhejeje kwandika urungika, murabona aka gafresh, iyi fresh iri ngaha nico ugira nico urungikiramwo. Tuce tuyifyondamwo, twayibajije, mubonye ivyo twishuye guys, biri neza cane kuri wewe. Ati kuri weweho, ni ukuvuga nawe gute? Reka tuyashure ati na jewe ndashima. Uzibaza ko ari umuntu muriko muraganira ariko ntabwo ari umuntu. Ni iki? Ni ChatGPT, ni ya intelligence artificielle zimwe ndababwira. Okay, ni vyiza cane. None ushaka tuvugane kubiki uno munsi? Ni ukuvuga ngo uca utanga intuze yawe, ni nkuko udashobora si ngombwa ngo ubanze kuramutsa ni gute. Aha ndiko mvuga kuri wa muntu ashobora kuba igifaransa kikugora canke icongereza kikugora, kugira ngo mushobore kuvugana. Mw'ico gihe iciza kihari, uravugana hanyuma ivyo muvuganye ukamubwira ikaguhindurira. Okay, nk'akarorero, reka tugire nk'akarorero guys, navuge ngo tuyisabe twandikira ikete ryo gusaba akazi, nk'akarorero hehe muri Onatel. Mw'ico gihe no kuvuga urayibwira, reka tubaze inyandikira ikete ryo gusaba akazi, nk'akarorero reka twandike muri Onatel. Nk'akarorero ushobora kwandika aho ushatse wowe nyene, muri Onatel Burundi, tubishireko yes, reka tuvyandike uko nyene. Mw'ico gihe uca utegereza gushirako directeur, par exemple uga president directeur w'iyo company canke w'iryo shirahamwe, par exemple, kugira ngo ipresize neza ize kuguha inyishu zigenda ziri direct. Directeur yitwa twandike Marira Pierre, par exemple, yitwa Marira Pierre. Ni ukuvuga ngaha wamaze kumubwira ukuntu iyo nyene ikimenya ukuntu ikimenya ukuntu igira formule y'iryo kete. Wamaze kubibwira yuko umudirecteur wayo yitwa Pierre Claver. Aha no kuvuga ngo uca ugira uca
reka dushireko kugira ngo dupresize natwe nk'akarorero twandike tuti jewe ndiko ndasaba akazi, jewe nize ibijanye na telecommunication, for example telecommunication, reka tuyigirente, nabwiye ko uhejeje intuze yose uba uhejeje ucigirante uca ufyonda kuri ka gafreshi kaduga kamwe nakwereka, duce tugafyonda, duce dutegereza akanya gatoya, no kuvuga mwabonye biba bikenewe rero kugira ngo ikuzurize neza aha hejuru, ni ukuvuga twagize ibidakwiye, ikigukosora guys, ikigukosora iraba aha hejuru, ibiba ibintu twategereza kuzuzamwo, murabibona, sorry, ibintu twategereza kuzuza ngaha hejuru kugira ngo ishobore kuduha ikete rikwiye, ngibi ibyo tutujuje: izina ryawe, adresse yawe, nimero yawe ya telefone, email n'itariki. Ibyo bintu urumva baca bakwandika ngo kumwubaha directeur general ibiki n'ibiki, ni ukuvuga mw'ico gihe uca ugenda ukuzuza ibyo bintu mw'ibyo bintu iriko iragirane, ibintu uriko urasaba, murabona. Mu gihe wabikomprese, ni ukuvuga uriko urarungika irya prompt canke iyo order, uca ugirante, uca ubishiramwo, murabona ibintu haciye yandika ngo impamvu gusaba akazi muri Onatel Burundi, mwubaha directeur, jewe nitwa izina ryawe, wabonye. Reka rero tuyandike tuti hinge ndaguha amazina yanje na adresse byose umpe ikete rikwiye, okay? Hinge ndaguhe amazina yanje kugira n'ama adresse, sorry, kugira umpe ikete rigufi, kuko murabona ko yagize byinshi byanditse neza, okay? Ucurungika, murabona ibyacu yagira ngo sawa neza, nyiha amazina yawe, adresse, nimero ya telefone, email, none nimbone ibisobanuro bimwe nkaho wize, ivyigwa byawe by'ingenzi hamwe n'ubushobozi bwawe buheruka, nzogufasha gukora ikete rigufi rihimbuye kandi ryiza. Voilà, murabonye, ungirire neza, izina ryawe, adresse, umuji, quartier, nimero ya telefone, email, aho wize, urwego wize, n'utwo twiyongeye aho ndashoboye, byari ibintu nk'ibyo. Reka duhere ku izina, tuvuge ko witwa izina nitwa Kagabo, par exemple, Kagabo Joseph, for example. Duce tuza kuraba ngo mbega iraza gushobora kutwandikira rya kete neza by'ukuri, duce tugereranya na bimwe twize canke bimwe nawe uhora ukora. Adresse twandike Bujumbura, okay? Twandike Bujumbura, umuji twagize ko ari Bujumbura, quartier twandike quartier yihe, Bujumbura, reka twandike Bujumbura Gihosha, par exemple, okay? Hacakurikira ikindi batubajije kugira ngo twandike rya kete ryiza, nimero ya telefone, nimero ya telefone, reka nubwo tugiriye yose 67 371 5558, par exemple, ariko turabipresida dushireko imbere ko ari telefone, double point, ko ari, okay? Hakurikira email, reka par exemple email, reka nshire higi
gashire hiye sanze fise ni nkuko nawe ushobora gutanga iyiwawe kugira ngo verifye si ibi bintu vyoba arivyo exaprotec@gmail.com bace batubaza ikindi kihe aho wize aha okay aho nize nize informatique par exemple informatique de télécommunication voilà ni ukuvuga ivyadusavye vyose turagize turabihaye reka rero duce turungika turabe ngo ukuntu ikitugirira rya kete ko ryanditse neza okay twarungitse rero voilà mwabonye Kagabo Joseph Bujumbura Gihosha telefone ngiyi email ngiyi itariki twazibagiye guys twazibagiye ntazo twashizeko ariko no kuvuga ngo mwabonye ingene turi complete byose ukagira hano kabinjize mukabyuzuza ngira ikete duhaye impamvu gusaba akazi muri Onatel mwubaha directeur jewe nitwa Kagabo Joseph nkaba nize informatique de télécommunication nifuje no kuvuga twashira kaho twizishure twashizeko yaca bishirako nifuje cyane kuba mu mugwi wanyu kugira ngo n'ibindi nanza ko ari ikete rikwiye ariko reka tuyibwire ngo irigabanye irigire rigufi rigire rigufi voilà ucurungika no kuvuga urayitegekeka kwereka ubona ko ari bya bindi nyene nta nakimwe hindura mwabonye rya kete ukuntu risigaye rireha nibaza yuko ari kete rigufi murabona ko ni nka bya bindi reka rero ko twavyanditse mu kirundi dusipoze ko turiko tuvyandikira umutegetsi atuwumva ikirundi dufate ngo umutegetsi yumva igiswahili yumva icongereza yumva n'igifaransa duce tukisaba ngo ikiduhindurira ivyo yanditse ibishire mu ndimi zitatu dufunde iryo kete iryo kete rishire rihindure mu gifaransa okay icongereza igiswahili voilà bivanye n'uriko urandika nubwo reka twandike n'igishino kugira ngo ubone neza herema yuko intelligence artificielle ari ikintu cyo kwitaho cyane no kuvuga nibanze n'inkinzatsa mu bijanye na intelligence artificielle reka n'igishinwa par exemple kugira ngo ucubona neza yuko bya bintu bigizente ari byo twahejeje duce turungika turabe yuko iza kubikora voilà igifaransa ngira irya mbere yaryanditse Kagabo Joseph Bujumbura Gihosha data monsieur directeur général de l'Onatel monsieur Marira Pierre yumva yaryanditse object demande d'emploi yahejeje icongereza Kagabo Joseph Bujumbura to the general director of Onatel Mr Marira Pierre yavyanditse subject job application dear so n'ibindi tuje mu Giswahili Kagabo Joseph kwa mkuu rugenzi mkuu wa Onatel Bwana Marira Pierre mada maombi ya kazi nibaza guys ntiwavuga ngo barikora kuguhenda canke iki ucugeranya n'ivyo nawe uzi nibaza ngo ucubona avantage yo kwiga gukoresha intelligence artificielle sipoza ko ahora ukora akazi ko kwandika makete abantu sipoza ko ahora uri umusecretary hanaka ngirabona yuko mu gihe utariko witaba intelligence artificielle ahubwo n'akazi gashobora kugira nte guhera vora mu gicayina sindi ko zigosoma igishinwa sinzi mugabo urabona neza yuko yagize nte byose yabikoze so guys no kuvuga ngo kari nk'akarundi ko ndabaha kugira ngo ubone neza impamvu namandiko ndasema cyane tuba turiko turasaba gukoresha ubwenge kugira ngo twige intelligence artificielle tubone neza na neza iyo turiko turagirana iyo turiko turaja n'ingene dushobora kugirana
gutera imbere mu bintu bitandukanye. Aha ni nk'uko uku turiko turabikora ushobora kubikora ukabwira ikagukorera amavideo, ikagukorera amafoto muri intelligence artificielle zigenda zitandukanye, maze nawe ugahindura ubuzima ukaja mu bundi bugenda butandukanye. Ndagushimiye rero wankurikiye, ico mbandanya ndagusaba nasavye ngo mubandanye muja kuri YouTube channel ya Windows TV mutugire abone kugira ngo tubandanye twese turi kumwe. Igikurikira ku bantu muriko mwifuza gukorera kuri internet, twarashinze groupe WhatsApp, muri link ya mbere muri commentaire munasangaho link ikujana kuja kuraba ngo groupe WhatsApp dukorera iki, cane cane ko ari ibintu vy'ubuntu ata kintu na kimwe kiriko kirarihishwa. Nahawe rero n'amahitamo yawe, soit uguma aho uri canke uhitemo gutera imbere.